bagiye hamwe bakandika rujya rwandiko ngira ngo mwabonye bavuga bati mw'abasirikare mwe mw'abategetsi bacu mwe nimba mubona ko bidashoboka ko mudukingira hakiri kare ati ntimwirirwe mugwanira mu muji wa Bukavu kugira ngo ntihagire amaraso menshi aseseka nta kurya byabaye muri Goma. Ubwo butumwa mu by'ukuri bwari butangaje kubera ko biragoye kumva ko abantu mu bwoba bw'intambara n'iki boja hamwe gutyo kandi mu gihe tuba tuzi neza ko kenshi ahubwo abategetsi abasoda mu gihe c'intambara bahamagarira abanyagihugu kugira ngo bajemwo nabo kubafasha, ariko murumva ko muri ico gihe abanyagihugu basa naho bitandukanije n'izo nzego zindi. Je rero mpera ntangira ubutumwa ku barundi bene wacu na cane cane nk'abo nk'urwaruka rw'imbonerakure kubera ko uko biri kose ni bene wacu n'abandi bose bohava bahendwa ngo baje muri ivyo bintu. Nkarya jambo ry'umukuru w'igihugu mu Kirundo aho bisa naho avuga ngo abarundi bose ngo azobashira mu ntambara kugira baje gutera u Rwanda, murumva ko ari akamaramaza. Imbere y'abaserukira ibihugu byabo murazi ko yakoresheje ijambo ngo la guerre sera généralisée. Murumva ni ukuvuga ngo bose abantu bose murumva nyine ikintu general ni ikintu abantu bose n'umurimyi n'umwana bose bajamwo, murumva ko nk'ivyo bintu bakamaramaza. Aha rero bene wacu tubahanure birinde kugwa muri uwo mutego, ivy'abanyepolitike bigumara abanyepolitike, ivy'abasirikare bigumara ivy'abasirikare, abantu bashira imbere ibiganiro kandi haganira aho biraba nyine, ariko nta umunyagihugu urima abandanye yirimira aje mutwiwe umuntu wese akore ibimuraba. Niyo mpanuro notanga, abarundi birinde cane ibi bintu ntibajane nabwo. Ni ibihe bitoroshe aho usanga abantu bashobora kubakwegera muri ibi na biriya, umuntu akakumvisha ko muri kumwe, akakumvisha ko umengo ubutegetsi bugiye gutembagazwa na bariya ko nawe bizokugira ko ingaruka mbi. Ivyo bintu rero bavyirinde n'ukuri. Je niyo mpanuro notanga, abanyepolitiki bakora ivyabo, abanyagihugu bagume mu vyabo mu mirimo yabo n'ibindi. Murakoze cyane. Ira Fedeko bamvuga inyumvira mwumvise na cyane cyane agahinda kari mu butumwa Pacifique yasomye ko umusirikare ahitwa Ibwegera. Sabe Yves Runyagu azanye mikro kuko amajwi yanje karasohoka yisubiriza. Ibwegera kuba hazi si kure y'ikiyaya ca Ruzizi, ni mu misozi ihanamiye Ubuvira. Mwabwakiriye gute? Muravuga iki kuri ubwo butumwa n'ibyo byose abanyagihugu batatu ba mbere bajije? Mufise iminota 2 Alice yabahaye kugira ngo twakire abandi barindiriye ku murongo. Murakoze sinteba. Nuko burya kuva abasirikare baruka hanze kugwanayo cyane cyane muri Somalia, abasoda bagwayo n'abasoda bakuru ntibaronka iteka babwiza kuronka ku mukuru w'igihugu arongoye igihugu. Icyo gihe ndibuka general niyo yunguruza apfiriye hariya, president ntiyagiye no ku maziko. Ni kimenyetso kiba kitabesha ko ubwo rwego bobo bamaze kurufata uko barufata. Icya kabiri, wumvise ubwo butumwa bw'abo basoda bari muri Kongo birafatanye nuko abakuru bacu. Dusaba umuntu yitwa Diodone yugare mikro, uwitwa Diodone yugare ka mikro kugira ngo mutumire karavuga twumve. Mutuge kwijambo bamvuga inyumvira. Narimo ndavuga yuko iki kibazo c'abasirikare n'amafaranga bakura mu ntambara burya cyamaze kubatwara kugira uruhara mu nyifato y'abasirikare. Naganire n'umusirikare imbere yuko mpunga, ambwira ati nta mu president ameze neza nka Nkurunziza kuko aratuneka muri Somalia tugakura miliyoni tugashika twubaka amazu. Iyo umusirikare amaze kwiyumvira kubaka amazu, iyo umusirikare amaze kwiyumvira amahera gusumba imirimo, burya inkurikizi ziba nkizo. Burya abagendayo abafise agatima runtu, agatima k'akazi, nibaryo bavuga bati ntitujayo kuko ntidutomokewe no kujayo. Bijya navuze Pacifique, umusirikare aba officier mu byo barahira
harimwo l'ordre mu gihugu. Iyo ordre yanse barafata ingingo yo gushiraho izindi nzego kugira ngo igihugu gishobore kuva muri ako kaga. Nigeze kuganira na niyo yunguruza nyene kera, ndamubaza nti ni kuki mureka mu gihugu muzi amabanga mujejwe ko muri igihugu kigatembagara ngo ntiharagera. Ubu sinzi uwo nobaza, sinzi ko yombwira ngo ntiharagera. Ivyo ari vyo vyose ndagaruka kuryo navuze, abasirikare barafise ububasha bwo guhagarika igihugu, bakavuga bati izi nzego z'igihugu zirimo ziragenda uko ku neza y'abanyagihugu, twebwe turabyihagaritse. Demokarasi ntibaba bayanka, ariko baravuga bati reka tubanze dukure mu nzira imizi canke inzitizi tubona zibuze ko igihugu kibaho. Ni uyu munsi obstacle y'amahoro mu gihugu niyihe? Ni ubutegetsi bubi. Ubwo butegetsi bubi uyu munsi buserukiwe na Evariste, buva muri CNDD-FDD kubera ko banse amasezerano ya Arusha, baza kudushira mu yindi nzira yabo. Uyu munsi rabyo tugeze, abasirikare bagwiza kuvuga bati harageze tuve mu bya CNDD-FDD, tuve mu by'abahutu, tuve mu by'abatutsi, tugende gufasha kubaka igihugu cacu, maze kiriho nk'inzego zubahiriza abanyagihugu. Uwo ni umurimo w'abasirikare. Igihe rero vyanse, urumva niwo batabariza nk'umusivile. Wewe wumva biba bisanzwe? Hari umusirikare atabariza umusivile ngo yagiye ngo mu ntambara? Nta musirikare w'umuofisiye ashobora kuza mu ntambara atabajije ivyo ari vyo, kuko umugenerale atunganya intambara aravugana n'umukuru w'igihugu, aravuga ati ibi birashoboka, ibi ntibishoboka. Abasirikare bashobora kuvuga bati ibi mutujanyemwo sivyo, kandi bakavyanga. Ariko hariho abavyanse Frederic bamvuga inyumviro no musi bafunzwe. Abo bari ku nzirayo nibapfungwe, ntaco n'ubushinga ntahe, ejo hazozindi bazopfungurwa. Nico gituma ndimo ndakubwira nti abo bariko baratanga ubwo butumwa niba abandi bavuga bati reka tugendeyo, hari igihe twokurayo utuntu, hari igihe twokurayo utuntu, baraturemera. Abasirikare nibivanemwo imigambwe, abasirikare nibivanemwo amoko. Ico kintu bagishikako bazofasha gushiraho ubutegetsi buri bushobore kugarukana amahoro mu gihugu. Rero niho ndababwira nti ubwo butumwa ndabwumva burababaje, ariko bamenye ko bari mu ntango yabwo. Kwiyahura si nyishu, aho kwitumbereza kw'inkoho, bavuza kwitumbereza kuri urya babwiye ubwo butumwa ari umukuru wabo. Yo bari message. Murakoze cyane. Alice Hakizimana, nimba munyumva, gira mwakire uwundi mugwi w'ibibazo, hanyuma munasoma ubutumwa nimba hari ubwo dufise ku bagiye barabaza baciye mu butumwa kuri Facebook naha kuri Twitter. Ego Gilbert, urakoze. Ngira ngo imbere yuko nakira abanywanyi bamaze bariko baradukurikira bamaze kuduzwa, inge tubanze dushishemwo gatoyi n'ababajije ubutumwa baburungitse mu buryo bwo kwandika, kugira ngo nabo bashobore kuronka inyishu z'utubazo twabo. Hari utubazo tutari duke twabajijwe Pacifique Ninahazwe, ariko ngira ngo n'abandi batumire nabo nyene bashobora kuza guterera. Akabazo ka mbere kagira gati: nashaka mbaze Pacifique utu tubazo. President Ndayishimiye ingene ariko arifata muri ntambara yo muri Congo, afise objectif neza na neza iyihe? Ngira ngo caye cishuwe, mugabo ashobora kukagaruka ko gatoyi. Ati n'amafaranga canke ni de génocidaires za tout le système CNDD-FDD yahanuje nde avant? Akabazo kagira kabiri, ngira ngo ni umunywanyi ariko arabaza ko bo batohoreza, agira ati hari amakamyo arimwo abapolisi ba Congo baherekejwe n'imiduga irimwo abasoda b'abarundi bashizwe mu nyubakwa z'igisirikare c'u Burundi kiri ruhande ya Kamuha aho bita musée militaire. Nasaba ko umuntu utohoreza ayo makuru ko ariyo, mugatohoza n'impamvu yatumye bashirwa muri ico kibanza, nariya bivugwa ko baje bambaye umwambaro wa Congo banafise n'ibigwanisho. Kandi kabazo nakabajijwe na Egide Niyongabo, agira ati Innocent Muhozi na Pacifique ndabumvirije numva umengo mushigikiye ko abasirikare b'u Burundi bose bokugwa i Congo, gutyo bikorohera aba M23 kwegereza u Burundi. None mwebwe mwifuza ko i Burundi twosubira mu ngwano tugasubira guhunga
nk'abanyekongo canke mwebwe mushigikiye amahoro. Egide Niyongabo nyene agira ati ikindi kibazo mbajije Innocent Muhozi, none bwana Innocent mwe muremera ko i Burundi hoba amatora? Ngira ngo gihuye n'ivyo two turavuga uno munsi, mugabo reka tugisome. kumbure ko bakimubajije araza kucishura. Ego. Munyemereye mbere ko duha ijambo abariko bakurikira ko tuno tubazo numva dufise uburemere, tworeka abatumire bakishura hanyuma tukaca kugira ntituvange ntibibe vyinshi. Ego, kugira mperaheza akabazo ka nyuma, hanyuma batumire bace bishura imbere ko twakira uwundi mugwi w'ibibazo. No, ico kibazo cagira kiti mbajije Innocent Muhozi, none bwana Innocent muremera ko i Burundi hoba amatora ntituze abarundi bakitorera indongozi zabo atagahato, canke mwebwe muracahagaze kwa ya myumvira yo mu 2015? Ngira ngo Pacifique na Innocent Muhozi nibo babajijwe cane, bashobora kwishura. Ngira ngo Pacifique yarahejeje kwishura, reka tubanze duhe ijambo Innocent Muhozi aba ari watangura, hanyuma Pacifique ntazwe nawe nyene aza kwishura ku tubazo twabajijwe. Murakoze Alice. Murakoze. Si byinshi nabajijwe Soladi. Abasirikare bava muri Kongo, yego bakwiye kuva muri Kongo kuko bagiye kurwanya abakongomani bashaka kwibohora. Nta gituma twebwe abarundi abantu baduserukira bari muri leta yacu, twebwe abarundi, abo basirikare b'abarundi baja kwica abantu bashaka kubaho muri Kongo iwabo. Ni muri Kongo, si mu Burundi. Ni ukuri bovayo bagataha iwabo i Burundi. Mu gihe iwacu i Burundi ata kibazo kiriho hagati yacu, nta ntambara yoba mu Burundi. Nitwaba dufise ibibazo naho mu Burundi, kandi turabifise, by'abarundi batagira ijambo, batswe ijambo, bafungwa, bicwa, bangazwa, banyagwa n'ibindi n'ubukene n'ibindi. Ibyo bibazo turabifise. Tumaze imyaka n'imyaka tuvuga tuti bantumwe twicare tuganire n'ibibazo biva mu nzira atamaraso arinze guseseka. Ntihagire abarundi basubira gupfa nk'abamaze gupfa ibihumbi amajana n'amajana kuva turonka independance. Tuze twagira imitwe y'abantu tuvuge tuti turafise ikibazo, reka twicare tukivugane. Tumaze imyaka ingana guki tubivuga, tubigarukako. Hariho abashobora kuba bafise uko kwihangana no kuvuga ati tuganire, hari n'abandi bashobora kuvuga ati jewe ndarambiwe no gupfira mu gahinga, jewe ndarambiwe no kwicwa n'inzara ndi mu gihugu, jewe ndarambiwe no guhonyerwa kw'iminsi yose, bagaca mu nzira y'indi ntambara. Intambara rero mu gihe uriko urakereya amakondisiyo ko intambara iba mu gihugu, intambara irateba ikaba. Naho abantu bokwifata, naho abahanura bokuhanura, naho abayobozi b'amashengero bovuga ijambo ry'Imana, hari aho bigera ibyo byose bikarengerwa, kuko umwana w'umuntu yavuze ati oya sinemeye gupfa nk'intama. Birashobora gushika bivuye kuri twebwe abarundi nyene ku bibazo byacu. Ibibazo byacu rero by'abarundi ntibikwiye kuvangwa n'ibibazo by'abakongomani nabo nyene bariko baravuga ati twibohora iwacu. Nta Burundi bavuze bagihaguruka, nta kibazo bafite n'u Burundi bagihaguruka. Twe tugiye kubitereka imbere, tukaja kurwana nabo, tukanaza dukweze abo abariko barwana nabo, tukabazana mu Burundi babarwanya. Nitwe tuba turi kwegera ikibazo. Twe tuvuze tuti nibaveyo, yego nukuri nibaveyo, ntibiva no kuri twebwe na gatoya. Bariko barabahinda baza mu Burundi. Eske bazobahinda bageze kuri frontiere bace bakagarika bagende, canke bazoza badukwegeye wa muriro nyene twamye tuvuga ati reka kuja gukwega umuriro. Kuri jo muri Kongo naho mpagaze jewe nibaza ko bisobanutse cyane. Amatora muri mwidegemvyo, nibaza ko harimo agahemo, kuko muri 2015 twashaka amatora mu mwidegemvyo nyene. Twashaka amatora mu mwidegemvyo yumvikana, akurikije amategeko, kuko naho nyene ntupfa kuvuga ngo mu mwidegemvyo. Amatora, ubuzima bw'igihugu buba bufise amabwirizwa abantu bumvikanye ko bugenderako. Iyo mwaje akavuga rero ngo genda yahinduye ndabira cyaho ushatse, ni ngombwa naho wobuzi kuri umutsinde matora, ni ngombwa uvuga ati ibyo urakora sibyo twumvikanye, siyo contrat social dufise, siryo bwirizwa shingiro, siyo masezerano twagize yarusha. Nico gituma abantu bahagurutse muri 2015. Guhaguruka 2015 ntikwari ukwanka amatora mu mwidegemvyo, kwari ugushaka amatora mu mwidegemvyo akurikije ibyo twumvikanye, contrat social twafise, ibwirizwa shingiro, amasezerano yarusha, amasezerano etc. Naho nibihagaze. Niho harimo kandi gahemo ntategereye neza, ibyo nta kundi. Mugabo amatora mu mwidegemvyo ni ngombwa. Nejo bundi igihugu cyasubiye kuba igihugu, inzego zasubiye kuba inzego, tuzoheza tuja mu matora nta nkeka. Mugabo si gupfa kuvuga ngo amatora mu kirere. Amatora mu kirere si amatora. Amatora agendera ku mabwirizwa yumvikana abantu bumvikanyeko. Murakoze.
Innocent Muhozi, hari amakuru mwaba mufise kuri uyu munyagihugu yasavye ko hotohozwa ku bantu bavuye i Kongo batwagwa hafi y'ikambi Muha? narumvise abantu baba bajanywe mu ikambi sinamenye neza iryo ari ryo mbwa narumvise ko hariho unité yoba yaraje b'abakongomani itwarwa uko nyene mu ikambi sinamenye neza ikambi iyo ariyo sinzi ko babatse ibirwanisho aya mu madonde cankwe batabibatse mugabo hariho abasirikare bavuzwe ko baje bagaca babajana mu ikambi sinobesha ngo ndazi iyo ariyo. Ubwo nimba Pacifique hari amakuru abifise ko ngira mu kanya Alice amuhaye ijambo araheza aca acishurako. Alice ngira Muhozi ngira aje kubishura. egome reka duhe ijambo Pacifique ndahazo kugira ngo yishure ku tubazo hanyuma mu nyuma twakire uwundi mugwi w'ibibazo. N'ubu ndashimiye abatubajije. Wa mbere yagize ati mbega perezida Ndayishimiye afise yihe ntumbero yavuze objectif yihe ntumbero muri Kongo yahanuje nde twari twamaze kubivuga mu ntango y'abajewe y'aba Muhozi y'aba Bamvunyumvira twabigarutseko ibintu mbona bikuru nabivuze hari icambere twavuze iki novuga ko kiri ideologique ibintu bemera usanga babihuriyeko n'imigwi bariko barafatanya iyo ntambara harimwo ivy'amacakubiri y'amoko hakaba n'iyi nzigo ubona bafitiye u Rwanda umengo bashaka gufukamika u Rwanda nakivuze. Bwa kabiri hariho imvo z'amafaranga aho yiteze amafaranga akura ku musirikare agurishije akitega n'amafaranga yokura mu butare bwa Kongo. Icya gatatu navuze igisa nuko umengo kijanye n'umutekano w'intwaro yiwe aho we yemeza ngo Red Tabara iri kumwe n'u Rwanda iri kumwe na M23 ivyo je navuze ko ku makuru mfise kiretse vyo bibaye nk'ubu igihe yatanguye kuvuga ivyo bintu ntivyari vyo. Hanyuma ku kabazo ikindi no kongera ko ngaha kuri iyo ntumbero yiwe hari ikintu sinzi ko ari benshi amaze kukibona Ndayishimiye araba mu ndoto sinzi ko umuntu yavuze ngo Burundi ngo butunze muri 2040 ngo bw'igitangaza muri 2060 agihejeje kubivuga uza wumva yabayeyo atana kimwe yakoze kitujana aho hantu. Rero n'umuntu iyo ashagwa cyane aravye izo nguvu zari zikoraniye hamwe ngo zigiye gusambura u Rwanda yabona ari ibintu byaheze nico cyamutumye avuga nkajya amajambo ikishasa amajambo ubundi atamukuru w'igihugu n'umwe yoyubahuka ariko n'igihe yo bategura ingwano bijya ntihari gushobora kubivuga abandi bakuru b'ibihugu bene bijya ntavyo bavuga. Rero arashagwa ivyo yibagije akibaza ko yamaze kubishikamwo akabibamwo ariko aratubwira ko inkwavu arizo zizodugira abatunzi ba mbere ku isi ngira no muri Afrika uravyumviriza ejo bundi reka njijemwe nawe bitajanye n'ikiganiro numvirije Reverend Ndikuriyo nawe ariko aravuga ko wewe abona ko ari amavoka azodushikana aho hantu aca aravuga ngo bijya vy'inkwavu mbere ngo bijya ngo ntibifashe ubone Ndikuriyo ati inkwavu unazireze nabi zisha zivyarana ibyo yise consanguinité ngo zikaca zijegera ngo zikaca zipfa ati rero bijya vy'inkwavu nibishobora gushikayo urumva umwe atubwira ko ari amavoka uwundi ati inkwavu kandi bariko barabivuga ukumva babayo aho hantu bavuga ngo bashitseyo nayo igihugu kiriko kirahonobera niko ndamubona no muri bivyingwano ararota akaca abona ko indoto yiwe yamaze kuyibamwo ibiza gukurikira ntawabaza ibikurikira asanga igihugu yagitaye mu kaga. Ku kabazo ka kabiri hari ugize ati aba basoda ba Kongo babazanywe muri Kamuha icuko nkuko Muhoza bivuze cuko hari abasoda binjiye bafise n'ibigwanisho bikomeye hariho n'amafoto bampaye y'ibikamyo bimwe vyera bifutse amahema bavuga ko byari bizanye ibigwanisho jewe amakuru banampaye nk'ivyo bikamyo bambwiye ko vyagiye muri Scam sinzi ko byo rero byagiye muri Kamuha ivyo bamfotoreye bambwira ko byaja muri Scam hariho nk'abantu bari mu mihana yegereye kwa Colonel Mingi ujya Pascal Hakizimana batazira Mingi ari watwara division y'abasirikare bari kugwana muri Kongo bambwiye ubwoba ababanyi bafise babona abasirikare bambaye impuzu zitamerewe mu Burundi bafise ibikoho nukuvuga by'ukuri biraboneka ko ari abasirikare ba Kongo bariko barinjira mu Burundi. Kandi bashiremo dusabe Frederic bamvuga inyumvira imyaka mikro kiwe amajwi ntari ko arumvikana neza mu bihinga bw'ivyuma murakoze mubandanye Pacifique ndazwe.
Rero amakuru twaronse by'uko hariho abasirikare binjiye n'ibigwanisho vyinjiye, ayo makuru turayafise. Aho neza na neza vyajanywe sinovyemeza, umva twagiye turonka amakuru atandukanye, sinokwemeza neza ngo biri aha n'aha n'aha n'aha, ariko kubaho hoho vyarabayeho. Hanyuma ubundi yagize ati abasoda b'u Burundi, mbega twebwe dushaka ko abasoda b'u Burundi bava muri Kongo hanyuma M23 ice yegera ku rubibe bw'u Burundi? N'ubukibaza byonyene no hakwa kuvuga ko bitwengeje, kuko nta hantu na hamwe twabonye abasoda b'u Burundi baragwana na M23 ngo bayineshe. No kuvuga nuko bagumizayo, kiretse ko ari ukwicisha abasoda b'u Burundi, nta cizere na kimwe ngo abasoda b'u Burundi bimirije kubuza M23 kwegera urubibe rw'u Burundi. Nta kiriho. Hari umusirikare yambwiye ati igihe twari hariya kuri aeroport y'Ikavumu na hariya muri Karehe, ati ivyo abatutwara batubwiye, bari batubwiye ko ingwano ya Kavumu, ya Karehe na Bukavu n'imiburiburi izomara amezi 6. Ati ariko twatangaye iyo ngwano imaze iminsi 3 gusa, nayo nyene idakwiye neza. Acarambwira ati hari ikintu cajugumije bamwe mu batwara igisirikare, hoba harimo na General Prime Niyongabo, ariho havuye ko banabategeka kuvayo n'ingoga batahagaze ngo banagwane. Bati vyarashitse abasoda b'u Burundi batelefonwa n'abandi barundi bazi, bashobora kuba ari n'abasirikare, abantu bahora mu gisirikare b'abarundi nyene, babatelefona babwira bati aho nyene mugira mwubahuke mutwitege. Iteko cyayaza ati nimutekere mugende, ati ibi bintu birateye ubwoba. Rero umuntu ariko abaza ko yibaza ko twebwe tuvuga ngo abasirikare baveyo ngo bagumyeho niko gukingira urubibe rw'u Burundi. Ndayishimiye nabwiye ko abizi ko atazobishobora, kuko ariko arungika intumwa mu Rwanda avuga ngo turabasavye M23 ntiyegere urubibe rwacu. Arabizi ko atacashoboye iruhande yabo, arabizi ko abo basirikare biwe nibagwana n'aba M23 kuzoba ari ukwicisha ingabo z'u Burundi gusa. Kira noneho n'izo ngabo mwumvise ko zitagikeneye kugwana. Iyo umusirikare amaze kwandika ubutumwa nka burya uca wumva état d'esprit. Umusirikare bwa mbere ntatsinda ingwana tubumva, ubwa kabiri hoho amaze kwiyumva ngo kwingwana atakishoboye kaba kabaye. Rero kiretse kwicisha abo basoda, je mpagaze nanje nkuko kwa Innocent Muhozi kuva ku ntango sinigeze nshigikira ko abasoda b'u Burundi barungikwa muri Kongo, nabisiguye bihagije ingaruka nabona bizotera. N'ubu sinshigikiye ko ari umusoda w'u Burundi n'umwe asigara muri ico gihugu kiretse kubicisha. Hanyuma wanyuma mbona Innocent Muhozi yacishiye ko yatwagiye ko twemera amatora, nta nikindi tuvuga twamatora hari amatora. uwababajije uko mutahura intumbero Ndayishimiye yo bafise, ko ari ukurondera amafaranga canke hari ibindi vyihishije inyuma mu kugumiza abasirikare muri Kongo. Ngira ni kimwe namaze kuvuga ko kuba bagumijeyo bariko barapfa kumbura ico sinakivuze ko. Hariho ikinyamakuru nabonye cyanditse inkuru nziza ku Burundi, inkuru mvuze ngo nziza ahubwo ikomeye ku bihe Ndayishimiye ariko aracamo. Mvuze mu majambo y'igifaransa numvuga nti il est entre le marteau et l'enclume, ari hagati y'inyundo na kijya gitegera inyundo, we ari hagati y'ivyo bintu bibiri. Kubera ku ruhande rumwe hariho ugira ati abasoda banje bariko barapfa, bariko baraneshwa, ntaco ndiko ndakora vy'ukuri, ku neza nobakurayo kumbure nkaraba ingene mvugana na M23 ingene tuzobana neza. Ariko ico gikoze hari ingorane ya mbere imwe nyene y'abasoda bazotaha atafite ico azobasigurira cyari yacatumye barungikayo, n'impamvu yarindiriye ko babanza gupfa gutyo kugira bakureyo. Ku rundi ruhande afise ikibazo c'amafaranga. Ico kinyamakuru canditse ko Perezida Tshisekedi asanzwe ari Ndayishimiye imiliyoni 5 z'amadolari ku kwezi. Hari n'abandi bo bavuga ko birengaho, hariho abahora bashika ku rugero rw'imiliyoni 30 z'amadolari ku kwezi. Rero acagira ati none jewe ninahagarika kugwana muri Kongo, iyo amafaranga nayiko ndaronka ku kwezi nayo acahagarara mu gihugu atana kimwe nari nsigaranye. Rero akacagira ati reka ngume nerekana ko ndiyo ngume nsaba ya mafaranga, ngume nerekana ko ndiko ndagerageza, ariko nahagize ivyo azobabandanya kwicisha abasoda b'u Burundi no kubamaramaza. Rero ari hagati yizo ngorane zibiri, atabona icyo ari bufata n'icyo ari bureke. Ari waca haza ya nyinshi yo kwa Frederic Bamvuga inyumvira avuga ati mwabasirikare
intwari igeze ngaho ni mwebwe mutora umuti niwo muti numvise honorable Bamvuyumvira we yabonye ko yoca ishoboka muri ico gihe. Murakoze Pacifique, sinzi ko Arisa afise utundi tubazo nimba tuhari yo dusoma, tutahari naho yakire abandi yashoboye kuduza haba ijambo. Egome Gilbert, reka tubanze dushishemwo duhe hariho abarindiriye ku murongo, bamaze umwanya barindiriye ku murongo. Hariho Nyankamugayo, hacakurikira Wakanda Forever, Amos Rogante, Hamana Dieudonné Niyonsavye. Niba bari kumwe natwe, Nyankamugayo ngira ngo mwokugura akamiko mukabaza akabazo kanyu. Murakoze kumpa ijambo, sinzi ko munyumva. Murakoze. Nagira mbanze shimire Fokode kuri kino kiganiro, namwe muri ko murakiremesha. Abashimiye cane gose n'abatumire. Akabazo kanje nta byinshi ndiko ndasubiramwe ivyo badushikirije birumvikana cane gose. Muga akabazo kanje kerekeye Pacifique. Akabazo nagira mbaze mu byo numvise, numva ko Ndayishimiye umukuru w'igihugu hari ubunye aserukira umugambwe CNDD-FDD abariko barashaka kumusubirira ari abantu baba bamwegereye. Iki kiganiro kikaba kiriko kiba mu biganiro vyinshi vyerekeye kubohoza Burundi. Muga nkagira nti abariko barashaka kububohoza ni babandi bari kumwe na n'urongo y'Uburundi no munsi. Nkabona ko ataho turiko turabataho turiko turaja. Muga jewe ku bwanje nta nkeka ndabona ko bazova ku butegetsi umunsi uri izina kandi atari kera cane gose. Akabazo kanje naka. Ndavye mu bindi bihugu baciye mu bibazo nk'ibi dufise. Societe civile canke abatarondera ivyicaro vya politike barabahamagaye kugira ngo bafate intwaro, fata kibanza. Kenshi wasanga ari nk'imyaka 2. None abona ko ivyo bintu mu Burundi bizoshika, abantu badafise ivyicaro vya politike bakazobasaba yuko bofata igihugu nk'imyaka 2 kugira bashire ibintu mu buryo. Nyimba ivyo bintu abona ko bitazoshika iyo bitubwira kwiki. Akandi kabazo kanje ndakerekeje kwa Muhozi. Turavye muri Kongo biriko birabayo, hari abafashe umuheto bariko barashaka guhindura ibintu mu gihugu cabo. Aha kuri aya marezo sosiyo turumva cane ikintu mu Barundi bita gufata umuheto. Eswe abona yuko amahirwe canke ivyo twe turindiriye ku Burundi arabazofata umuheto bavuye hanze y'igihugu, turavye ibihe turimo canke ko no mu gihugu nyene hari abazofata umuheto bagashobora guhindura ibintu mu Burundi. Murakoze kuri kano kanya. Murakoze cyane. Ego murakoze, ngira ngo Wakanda Forever niyo abakiri kumwe natwe, nawe nyene yo kugura mikro akabazo kiwe. Ngira ntariko arabumva kumbure mu kurindira Alice mwo kwakira ubundi. Ego ngira ntariko aradukurikirana, yashobora kuba yamanutse. Amos Rojanti sinzi ko yoba ari hafi nawe ngo abaza akabazo kiwe. Nawe nyene sinkimubona, ngira ngo ntariko aradukurikira. Reka twakire Dieudonné Niyonsavye niyo yaba ariko atwumva. Dieudonné Niyonsavye, nimwamutwumva mwo kugura mikro mukabaza ikibazo canyu. Kumbure ko nimba atari hafi twoba turakira abashira hishize. Ego Dieudonné bashira hishize, mwofatira mwo kugura mikro mukabaza ikibazo canyu. Murakoze kumpa kanya. Akabazo nari nakanditse ariko ikintu agomba kubanza gushimikirako ni ikintu kijanye nuko dufise abategetsi barahira bafashe ibwirizwa nshingiro bagashiraho inzego zo kubahiriza ayo mategeko, mugabo mu kuntu bakora ntihagire ikintu na kimwe bigera bakora ayo mategeko bayaravye, bakabona yuko iyo bitwa ngo batowe naho kenshi batanatowe, babona ko aribo basigaye basubiye mu kibanza c'ibwirizwa nshingiro bagasubirira amategeko, akaba aribo baba amategeko. Kuri iki kibazo turiko turavuga, igituma ndabivuga nuko amategeko yose y'igihugu yahonyanzwe mu kuntu abo basoda bagiye muri Kongo. Ubwa mbere sinzi yuko abantu bavyibuka, umukuru w'igihugu yaragiye muri Kongo agaruka arungika abasoda, yamara mu ngingo z'243 n'izikurikira zo mwibwirizwa nshingiro y'u Burundi ryo muri 2005 kwera niryo ryubahirije amategeko, eka no muri iryo rindi bagiye gushiraho mu nyuma bakuraho amasezerano y'Arusha,
nta basirikare b'igihugu bashobora kurungikwa mu makungu inama nshingamateka itakoranye ngo bavuge inyungu ico gihugu kigiye kurondera mu mahanga. Hanyuma mu gihe no mu mahanga bashitse inama nshingamateka yavyemeye, igihe cose ku kiringo runaka ari amezi 3, umushikiranganje wo kwivuna abansi ategerezwa kurenguka imbere y'inama nshingamateka akaza agasigura ibikorwa aho biriko birabera n'ingene biriko biragenda. Uno munsi amajana n'amajana y'abana b'abarundi baratikirira mu gihugu bagwana n'amamirise yica abantu, ugasanga umusodo w'igihugu ariko agwanira hamwe n'intera hamwe za FDLR, ariko agwanira hamwe na za Wazalendo, ugasanga ni nabo babicisha. Baba abasoda babatwayeyo bitwa ko babatwara, akaba nta hantu na hamwe bavuga yuko bazoza gusigurira abarundi ivyo bariko barakora. Ngo twebwe hirya no hino turafise abantu abasoda bagiye batigeze banabikigwa, ata n'uwuzi irengero, batanababariye bati ikiziga cagiriye aha. Abo ni benshi gose. Rero umuntu akibaza ati ya nama nshingamateka y'igihugu yitwa ngo yaratowe mama ngo iserukira abantu imaze iki? Niba bidashobora kubariza abarundi bariko baraburira muri Kongo ngo ibabariza aho abana babo bajanywe n'igituma bajahanye. Rero igisoda je naragiciyemwo kw'itegeko muri vya SMEO, ariko baratubarira yuko l'ordre manifestement illégal kizira kuryubahiriza. Nta kuntu rero au niveau de la forme, ni ukuvuga ivyo vyo kubanza guca mu nzego zibijejwe kugira urungikwa, nta kuntu umuntu arungikwa mu gifuri kugwanira inyungu z'igihugu zitaboneka, kumbure n'inyungu z'umuntu nayo mahera ayo mavarize bavuga babazanira, mugabo ntitubona inyungu z'ukuri zotuma abantu baja gupfira hariya. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri, baravuga ngo hari amasezerano Kongo yasinyiraniye n'u Burundi yo gufashanya. Amasezerano yo gufashanya, murashobora gufashanya mu gihe igihugu gitewe, mugano ushobora kuvuga ngo abanyagihugu banje kugira ndabacinyize nzoguhamagara uze kumfasha kubacinyiza. Mu gihe igihugu catewe mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu, niho watewe n'umunyamahanga, niho ushobora kuvuga uti umuntu yisunze ingingo ya 51 ya charte ya Nations Unies, igihugu gishobora guhamagara ikindi ati dusinyiranire ufashe mu gihe natewe. Ariko ntushobora kuvuga ngo aba bantu nkeneye kubarenganya, none ingufashe ndabarenganye gose ntibazosubire kuvuga. Rero haba kubijanye na fond, haba kubijanye na forme, ukwisuka ku Burundi mu ntambara ni ibintu atamategeko namwe yabaye mu gihugu y'abampuza-makungu yakurikijwe. Umuntu akibaza ati uwo mukuru w'igihugu none azoheza bibazwa nande? Iki ni ikintu umusoda, hari abasoda benshi, izo za Karehe, izo za Kavumu, guhera basanzaye, hari abari mu mashamba, hari abatarashobora kuboneka, hari abagenze iminsi n'iminsi bari mu mashamba. Umuntu aribaza ati abo bana b'igihugu bariko bazira iki? Ico ni ikintu ca mbere umuntu azoshobora kubibabaza, atari abo basoda nyene biyumviriye kubaza. Kera mu gisoda hajya harabaho ibintu bita za kozeri morale. Imisi yose ugirije mu bintu nk'ivyo aragusigurira ati intumbero niyi, inyungu niyi. Rero ingorane uko iminsi ihera, abarundi bose umengo bariko baba nk'intama. Hari igisomwa bahora bavuga z'intama, umuntu yari mu bwato abarira nabi umuntu bari kumwe mu bwato, nawe yarashoye intama, aca afata intama imwe ayiterera mu kiyaga. Za ntama zose wa muntu yarashoye ziguma zisimba ziyikurikira, zitanabona ko ni ya mbere yamaze gutwagwa. Umengo rero twabaye nk'izo ntama, imwe imwe yose ikurikira isimbira mu mwibenga, inyika n'iyindi yamaze kunyika, n'iyindi ntivuga iti
zinokwitayo. Ni ikintu rero gihambaye nk'abarundi yuko tubona ko tugeze ahantu ubuzima bw'igihugu buja mu minwe y'umuntu na za nzego bashiraho mwirementanya ntanagerageze no kuzibaza nazone zikumva yuko zitubahuka no kumubaza ivyo ariko arakoresha abana b'igihugu. Mu bihugu vyinshi nko mu bihugu bimaze gutera imbere hapfuye umusoda umwe, umushikiranganje wo kwivuna abansi aza imbere y'inama nshingamateka. Mwarabonye muri Afrika y'Epfo hapfuye 14 gusa, umukuru w'igisirikare yaciye arenguswa mu nama nshingamateka bati ingo utubarire abasoda bariko bakora iki, bari mu bintu bijanye no gucungera amahoro canke bagiye kurasana, bagiye kugwana mu ngwano y'igihugu, mu ngwano iri hagati y'abanyagihugu b'igihugu kimwe. Ego bashyiraho ishize mugerageze gusongora kugira ngo dusigaranye iminota 20 kugira dusoze ikiganiro, ariko hanyuma akabazo jewe tubazo nagomba kubaza abatumire, mbega birashoboka yuko umuntu yaka inkoho umuntu bahora bafatanije urugamba bagwanira hamwe akavuga ngo ngo jewe nyene twari dusanzwe turi ku mirongo imwe y'urugamba, inkongire ndazibake? Kuko nko ku munsi wa gatatu twararonse amakuru yuko kuri stade y'Umuramvya hashitse abasoda bashika 600 bambaye impuzu za gisirikare za Kongo, bamwe zinacafuye gose, sinzi ko abandi bantu bayaronse, ariko mu makuru abarundi abaserukira Uburundi bakavuga ngo haje abapolisi 100. Abo bandi ntibavugwe, mwumvise nabo bari za Kamuha. Mubona ko igisoda c'u Burundi, leta y'u Burundi ishobora kwaka ibigwanisho abantu bayo bari basanganywe ku rugamba rabo ba Wazalendo n'abandi, hamwe batobibaka ingaruka zishobora kubiziye? Nivyo. Murakoze cyane bashyiraho ishize. Reka duhere kuri bamvuga inyumvira mwishure Dieudonné bashyiraho ishize. Ico kibazo twakivuze tuvuga tuti mu gihugu nk'Uburundi ba Wazalendo, ba FDLR, abasoda ba Kongo n'aba Allié muri iyo ntambara n'Uburundi, iyo baje barashobora kwerekana yuko babafashe nk'impunzi, mugabo baba bazi ivyo bafitaniye kw'amabanga. Ni ukuvuga kwaka inkoho urashobora kuyimwaka gutyo, ariko iyo uyijana canke ingene musubira guhura canke ingene muzosubira kwiyumvira kubandanya urugamba ntavyo umenya, ntacyo tuzomenyeshwa. Kubera iki? Kubera ko bahungiye muri base arrière iwabo, ku mu allié wabo. Uwo mu allié wabo abwirizwa kubakingira, kandi barafisana ibyo basinye nibyo tuzi. Ikibazo naho nyene kiba, mbega ayo masezerano yabaye hagati ya perezida w'u Burundi na perezida wa Kongo ari mwiki? Uwo menga perezida w'u Burundi akorera we nkumbure nabiwe, ariko menga ntakorera abarundi. Ayo masezerano na y'igihugu, twe tuburiza kumenya ibi yabirimwo. Ni kuvuga twebwe dusherirwa n'inama nshingamateka, ariko inama nshingamateka yacu murazi ingene imeze. Iyo batubabutse ngo babwire perezida tinaze ngaha mu nama nshingamateka, naho ibwirizwa nshingiro rimubuza ntirimurekurira kuza mu nama nshingamateka yaje abazanye ubutumwa kanaka. Mugabo babwiriza guhamagara umushikiranganje wo kwivuna abansi, ariko nawe vy'ukuri arabizi. Erega nibyo bibazo, hariho ibituntu twinshi tuba mu gihugu cy'iwacu, ariko wiyumviriye neza usanga turimo udutego, utuntu tuzitanye, ibya bintu vyo gucengana, bya bintu vy'amayeri twakagendeko kuva kera, ugasanga ntidufise inzego zitomoye zigwanira inyungu z'abanyagihugu. Burya mu ngwara tugwaye zo kubaka ubutegetsi bw'u Burundi, ninge tubwirizwa kubaka igihugu ku buryo bitomoye, kandi ata bintu byo kuvuga ngo ehenaka. Jewe ndibaza ko kwaka inkoho umusirikare mwahora mugwana, mugabo muri musanganywe ni murashobora kubigira imbere y'amakamera, mugabo ibikurikira ntavyumenya. Ahubwo ikibazo ntacuzi. Ikibazo nyamukuru ni ingene abanyekongo bafise urusha rwo guta urugamba bagahunga, mugabo abarundi bene wacu
badafise duro yo guta urugamba ngo bahunge kandi ko bariko baragwanira abanyekongo. Ivyo nivyo jewe mwabwirizwa kumbaza nkumva ko ni ikibazo koko ntivyumvikana namba. Jewe ndiko naje kugufasha urahunze kandi wakira n'igihugu canje, jewe igihugu canje candungitse nta ruhusha mfise rwo gutaha. Aha rero niho ngaruka kuri vya bibazo namye mvuga ku basirikare babwirizwa kwibaza bati mbega ibi tubwira gushikira ni biki, kandi ni benshi kandi babushira kuvuga bati abasirikare 30,000 dufate 10,000 ntibashobora kuvuga bati inda tubaze ibibazo vy'igihugu, bagahamagara perezida bati perezida ingo turafise ibibazo twishure ibi bimunaniye akambwira bati burya nta yindi nyishu reka tumudepoze turondera ubundi butegetsi bushobora kuza kwishura ibibazo vy'abanyagihugu. Ego Frederico bamvuga inyumvira ntabakiriyemwo muce musoza kuri kino kibazo. Umushikiranganje Martin n'ivyo abandi n'interetse murantunga nimba mwaramwumvirije yaravuze yuko ariko arisigura imbere y'abamenyesha makuru yuko mbere yakoresheje imvugo y'agasuzuguro n'agakekezo kuri abo bakongomani bari Burundi ngo baratemaguje gutemaguza no guhunga amaguru ari ku mutwe kubaza ikirundi hanyuma ngo ivyo birabaho mu ntambara nico bituma babaki gute batahura ko aba kongomani bashobora guhunga intambara bagatemaguza mugabo abarundi batatse gutaha babuze ico bafungura bari bwegera bakankirwa gutaha mu gihugu cyabo. Niho nyene hari kibazo gutemaguza nagasuza ariko ntiyavuze yavuze ati mu ntambara umusoda ashobora gusagirizwa akasanga mucanwa ni mwinshi bigatuma atemaguza akiruka. Ntiyavuze ko ari umukongomani, yavuze abari bo bose. Ariko ikibazo ndaho ndagishira nuko muriko muratubaza ibibazo natwe ntutafise urusha rwo kubaza. Mwonzigurira ingene abanyekongo bahunga urugamba bakakirwa i Burundi nk'impunzi, umurundi yagiye gufasha umukongomani ntashobore kugira uruhusha rwo gutahukanwa iwabo apfumaza nk'impunzi basi mu gihugu iwe. Ego Innocent Muhozi hari icyo mwovuga kuri izo mpungenge zabamvuga inyumvira? uba biratomboye n'ukuri ntaco kuvuga kirimo keretse nishuye ikibazo iki canke kiriya cambaji nabajijwe nayo ibindi byo biratomoye kabisa. Wowe wagiye gufasha umuntu wiwe ngo ati natewe ukagenda kumufasha kumutabara akaruta urwo rwiwe rugiye kumufasha guproteja agahungira iwawe nawe nyene urasagirijwe biko burarengerwa wowe ati wopfira aho nyene ushoboye no kuja iwawe ugakira iwawe we akiri iwawe we upfiriye iwiwe ninde ukumva ibintu bitagira umutwe n'amaguru tumaze mu imyaka tubayemo nyene nuko ndigira gutya. Oya, c'est la véritable haute trahison. Ça doit être bien ça. Mudukundiye turafise utubazo tw'abandi batubajije, hari n'uwaturungikiye audio ngira mworeka tukayibumvisha yitwa Rosa Hakizimana. Mbanze ndindire. Ego murindire muce mwishurira hamwe n'ivyo Arisa agiye kudusomera tuvyishure rimwe kugira ngo ducunguze umwanya umwete dusoze ikiganiro. Kuba perezida ba Union Africaine canke amashirahamwe ya Afrika nka EAC, SADC n'izindi nyinshi ziri muri Afrika. Jewe nayobewe ko ico yabereyeho ko adashobora gufatana mu nda yonyene ngo yanke yuko ivyo bihugu bindi vyifatira itunga riri muri Afrika bikaba ari byo bigira kuki bonyene bataja hamwe bakarondera ingene bofatana mu nda bakarondera incabwenge za Afrika bagaheza bagacukura ubwo butare aho buri hose mu gihugu kimwe kimwe bakabushora ku nyungu za Afrika bakabujana zatawanje abazungu bagaheza bakaburonka mugabo abanyafrika bonyene bafatanye mu nda bakabwishorera. Eske ikindi cya kabiri kubera iki ababirigi bubahuka kwifatira mu gahanga igihugu cy'u Rwanda kandi aho hantu iryo tunga
Kisekedi ariko arahereza abashaka ryari ry'u Rwanda, ryari mu kibanza cy'u Rwanda. Kubera iki hataba urubanza ngo abantu bose bashigikira u Rwanda, bashigikire niwashaka n'Uburundi, nuko nyene Uburundi butangira ubuserukira, mugabo buronse ubuserukira bo bishigikira ivyo bibanza badutwaye, ubu bariko bigurishwa n'ibindi bihugu bisubire mu kibanza cabyo. Jewe sindabizi, ngira ngo mwava munyita ikijuju kuko sindabyumva kuko aho za Bunagana za Noro Kivu hari mu Rwanda, none u Rwanda bariko barushira hasi berekana ngo niko ngo rufashe mu nda M23, nk'uko umengo ni igitangaza c'uko gufata mu nda M23 kandi ari abahungu b'u Rwanda. Kera bari abahungu b'u Rwanda, nuko babatunyaze bakabajana kuri Kongo. Ni nk'uko kwa hajya Side Kivu hariho n'umwami w'Umurundi barafashe babajana muri Kongo. Ibyo byose iyo haba Afrika yari afise abantu bumvikanya n'abatwara Afrika, babwirizwa kurwanya ibyo bintu bariko barakorera ibihugu byacu. Mpereye brema kuri Nord Kivu na Sud Kivu na Afrika, Union Africaine, East Africa, SADC n'izindi zose zo muri West Africa zabwirizwa kuja hamwe ngabijya byo bakagwanira gaboro bari kugwanira, bagafasha Burkina Faso na Niger nande na Mali kugira bakaca babifata mu nda, bakaja hamwe bakabereka ko babafashe mu nda mu ngwano barimwo. N'ubu naho babwirizwa kwerekana ko bafashe mu nda u Rwanda kubera ako karenganyo ruriko ruragirirwa. Uburundi bwobwo buri mu ntacyo nobuvuga ko kuko iyo ntituraronka intwari zishobora kugwanira Uburundi kugira ngo zifate igihugu cy'Uburundi kiba igihugu nk'ibindi. Rero jewe ibi birambabaza cyane kuko u Rwanda Nord Kivu, tubonye Nord Kivu ifashwe n'abari kera bari abanyarwanda bakabuba bari abanyekongo kubera ubwo butaka babujanye kuri Kongo. Jewe mbona abantu bose bari bakwiye kubafasha mu nda, bagafasha u Rwanda, bagafasha nduze Nord Kivu na Sud Kivu. Afrika yose ikava hasi, ikavira hasi ico kibazo. Niho twomenya ngo hariho Union Africaine nayo ubundi. Jewe mbona umwe wese yigwanako kamengo ntari muri iyo isi. Sindabyumva, sinumva abanyafrika ngene tumeze. Murakoze. Ongereko ko jewe ndababazwa n'akarenganya aho kari kose. Ngibyo bihano bafatiye abo mu Rwanda, jewe mbona ko nawe nituraba perezida mugabo turi amashirahamwe. Twebwe amashirahamwe muri Afrika twari dukwiye guca tuva hasi tukabivuga, tugashyira ijwi hejuru, tukandika kwako karenganyo tugirirwa tutakemera. Twebwe tutemera ako karenganyo tugirirwa, kuko niyo n'abanyafrika bareka umwe wese akabanyamwigendako. Ntacyo Union Africaine izobibereye, ntacyo ayo mashirahamwe azobabereye, ntacyo bizoba bimaze. Yaho barapfuma bayasambure kuko ntacyo bariko barakora.
iyo bafata nk'igihugu kimwe urogisidika gifata uko ushaka abanyafurika bahari jewe mbona ko ataco izo shirahamwe ataco zimaze. Murakoze. twari utwo tubazo ngira ngo harimwo n'intererano ya honorable Rose Hakizimana. Gilbert munanyumva? ndabumva neza Alice Hakizimana, ngira mwoca musoma utubazo twari dusigaye hanyuma tukaca twakira abanywanyi babiri tugasoza kuko umwanya watekanije wa kino kiganiro dusa n'uwaburengeje. Ego hariho utubazo tubiri twari twabarijwe ngira ngo kamwe akabazo Innocent Muhozi na Bamvuginyumvira baheje bari bakishe bagaciye ku masonga karakaye naribonye Traore niwe yari yagize ati ni gute mu Burundi bakira impunzi z'abapolisi bo muri Kongo bagahunga bari bararahiye kurwanira igihugu cabo no kucitangira hama bakaba bahunze ingwano bagahungira mu Burundi mu gihe mu Burundi babandanya bashobora kurisongoye abasirikare kuri M23 kandi n'abende gihugu bo muri Kongo barataye bakomoka. Dufate ko abarundi bakunda Kongo kurusha igihugu cabo. Akandi kabazo na ka Christelle na Rukundo agira ati niyihe mpanuro mwoha umukuru w'igihugu yokora pour minimiser izo ngaruka mbi z'intambara yo muri Kongo ngahi iwacu mu Burundi kuko ijwi ryanyu riramushikira cane. Akandi kabazo ati amakungu yoyo ariko arabona izi mvururu zo muri Kongo niki yofasha Burundi kugira ngo izo ngaruka mbi ntizigire inguvu mu banyagihugu. N'utwo tubazo twari twarungitswe mu buryo bwanditswe Gilbert. Ego ngira ngo twoca twishyurirwa rimwe n'utundi sinzi ko hari abari basigaye wowe wari uwemereye guha ijambo ngira two kwakira babiri gusa kuko dusigaranye iminota 7 mu kiganiro. Ego hariho abari bari basabye ijambo kuva kera hariho tera imbere akabaho na good man provide sinzi ko baba bari bakiri kumwe na twebwe. Yego. Tera imbere. Ego. Nagira jewe na cyane ndabashimire cyane Focode ku byo mukora n'ibikora inka. Hanyuma je n'interano zibiri mugabo zisa nizifatanye. D'abord ni vyerekeye intwaro iri mu Burundi ngira nukuri hari gihe duta umwanya mwinshi turiko turagerageza gusigura ibyo dusigura mugabo nukuri nakajagari cyane ukabona iyo uri i Burundi nka twe turi hanze kenshi turabwigwa ntitubisanta niko novuga ubwo uri à l'intérieur urabona ko igihugu caraguye mu manga si bimwe tuvuga ngo ntikiragwa no caraguye kiri mu manga kiri hasi hama iyo ibintu bimeze gutyo afe ntushobora guca wiyatanda yuko n'ibindi vyose byateza gukogwa neza iyo hari intwaro nziza bica bigenda neza nico gisirikare ntigiheza ngo kibeho nkuko giteza kubaho afite iki naco nama numva ndabona yuko umenga abarundi turi muri illusion fait no muri mwebwe ntubona na Pacifique arakunda kugacisha bo kantu avuga ngo ingene ngo gisirikare ngo cari gikomeye ngo cari gitunganijwe neza. Ça c'est faux, c'est archi faux. Gisoda cy'uburundi cigeze gikomera cagwanye ingwaniye. Iri ngwani gisoda cy'uburundi cagwanye yari nk'ingwano novuga yari kugwanwa n'igipolisi. Yari ama problème interne y'abarobere batera Burundi. Nta kindi kintu nta yindi ngwana abasoda b'abarundi twe kuva duca ubwenge uko twicaye ngaha bari bwagwane. Nico gituma rero umuntu agiye kubiraba neza bashaka naho umuntu yota kwishavu iyi ntwaro ya CNDD-FDD ni cariho ico novuga igisoda cari discipliné cari bien formé aba officier aba universitaire aba sous-officier bafise ama formation akwiye abasoda bato bigishwa bikwiye dufise abo bita abakomando aho je novuga nti hari kuri buyo kuri bagaza buyo yamaze kuza je narakoranye n'abasirikare n'umusivile yarisha igisoda arica morale yacu wamenga hari umuntu yamutumye ugenda usambure kijya gisoda uko ijya ntwaro niki ifatiyeko ico nshaka kuvuga gute ivyo byo kutubwira ngo igisoda cy'ubundi gucara gikomeye gucara gitunganijwe no ibyo sefo
urumva afite icyo nshaka gushimikirako cyane cyane nshaka kuvuga niturabe ibibazo tubirabishe vraiment amaso yuguruye neza hama turiko turanabiganira tubiganire neza tutarinda gukoresha ama emotion kuko hari igihe je mpora mbona yuko umenga iyo turiko turaganira turibesha kuko abarundi ndazi yuko turafise ukuntu natwe dushaka kuba fier twerekane yuko tugeze kugira igisirikare ibiki n'ibiki non c'est pas vrai igisirikare cy'u Burundi carigeze kuba gitunganijwe neza effectivement mugabo cyari gikomeye ibintu tuvuga ngo cyari gikomeye kuko ajya ama mission yose bajamwe yakugenda muri mission de la paix muri Somalie canke muri Centrafrique canke je ne sais pas c'est différent no kuja kugwana kuko d'abord je ndibuka abanyarwanda nibo bakunda kubivuga hagwana ishaka hagwana afite kijya kintu ufise mu mutwe uri kuragwanira nico gituma niyo n'inguvu zirengeye uzishiramwo umva rero ibi by'abasirikare batwawe muri Congo hari n'igihe mpora mvuga nti foko de finalement ikora ivyo yateza gukora mugabo hari igihe je mpora niyumvira nkavuga nti n'abantu batazi nabo nyene ibyo baba barungitswemwo nta formation ikwiye nta na kimwe urumva rero afite icyo nashaka guhereza ko nashaka kuvuga nti mu nyuma rero urumva igihe ico gisoda bashaka kinacangiwe n'icariho tuvuga ko cari discipline kiri stricture caciye kivangwa en fait d'une façon novuga tutaronse umwanya canke igihugu kitaronse umwanya wo kubitegura neza kuko nta kuntu wonye explica nk'umuntu amaze imyaka 2 yagiye ahunze muri university ari nko mu wa mbere canke mu wa kabiri agaca yiretruva kivanzwa ari colonel uyu mu general major yitwa ko dufise umukuru w'igihugu igisoda yacize he akizi he yagize ikihe yatsinze intambara yihe kugira ube general mu bihugu biteye imbere hari ibintu baba baraciyemo abazi igisirikare kundusha bashobora kubidusigurira voilà ico ni kimwe ni kuvyerekeye igisirikare hama kuvyerekeye navyo ibiri mu Burundi ijya ntwaro y'u Burundi je n'ukuri harageze aho ndavuga nti kumwe abarundi bavuga iyi miti yananiranye ngo hasigaye y'Imana yego vraiment sino ibindi vyose bya tuvuga ngo vy'amarebellion vyiki moi j'ai l'impression ko iryo shaka barundi vraiment sindiko ndashira hasi abamaze kubyiyumvira no kubishira mu ngiro peut-être ndabona yuko umenga iyo etape nturayishikira en fait tuvuga tuti ebana reka dufate ivyo bigwanisha twivune aba bantu baduhonyeye ku gakano ndabona yuko vraiment mu mico y'abarundi b'imyaka novuga 50 iheze ntavyo nsanta vraiment ntavyo nsanta ntavyo mbona novuga vraiment ntihasigaye y'Imana reka tugerageze muri ibi biganiro peut-être nivyo bisansibiriza imitima n'ubwenge ugasanga ANCT moma hazogira peut-être abazubahuka yego nivyo nagenda bashikirize murakoze cyane yego Alice ngira mu kwakira uwundi munywanyi mwari mwavuze kugira tujambo batumira hanyuma dusoze ikiganiro ego Ego murakoze sinzi ko munyumva ego Goodman tuvayidanira mu fatizamo okay sinzi ko munyumva nagomba nsabe imbere yugare mikro nari nifuza kushikiriza cifuzo maybe n'akantu mwokunganira ko nka Innocent Muhozi na Pacifique n'abantu b'inararibonye bashobora kugira ico babunganiye cyangwa bagira ico bashikirije umuntu bon jewe washaka sigomba kwibaza cyane kuri ivyo vy'igisirikare kuko mwabivuze bihagije arabumva bumvise jewe nagomba nibaze gatoyi ku bintu biriko biraba muri iyo ngwano hari ibintu vy'agahomera bunwa by'ibisigabwenge by'abantu bafata umunyamurenge cyangwa abo batutsi bo muri Kongo niko babita bakamurya bakamwotsa bakamurya